Baramukije bene data inshuti z'umusaraba aho muri hose amahoro y'umwami wacu Yesu abane natwe twese. Ego ndabaramukije cyane. Ni Françoise Habonayo nsubiye gushimira Imana impaye kano kanya kugira ngo nsubiye kugaruka kuganira namwe. Imana ishimwe. Dusenga Imana. Urakoze mukunzi wacu mwiza Yesu. Urakoze muri aka kanya impaye. Bana nanje rero Kristo amaraso yawe anyuhagire kandi bene data bankurikira mu izina rya Yesu mpemu wawe yera abamenyeshe ico bakwiye gufata muri ibi nganda baganirire. Urakoze kuri Imana kandi bikora gutyo mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Bene data hari haciye iminsi ariko ndongeye kugaruka. Ijambo mfise mu mutima wanje ni ijambo byanditse hariya muri Matayo 6 uhereye hariya ku murongo wa mbere ugashika hariya ku murongo wa 32 kirango. Yego iryo ijambo ry'Imana riravuga ngo ntidukunde Imana n'amafaranga, ngo ntawo kunda abami babiri, ngo kuko yokunda umwe agaheza akanka uwundi. Hanyuma hepfo haravuga ngo ntimukiganyire ku vyejo, ngo mbenga nzorya iki, ngo canke mbega nzokwambara iki. Aravuga ati raba amashurwe ari ku misozi ingene ashajije, ngo raba inyoni ingene zitarima ntizimbure, ariko Imana irazitunga. Hepfo ucishikaye gusoma haravuga ngo mwitwararike iby'ubwami bw'Imana, ngo no kugororoka kwayo, ibindi byose muzobihabwa nk'inyongera. Imana ishimwe. Ngo ntimukiganyire ku byo muzorya n'ibyo muzokwambara, ngo kuko abapagani ngo ariko bameze, nibo bameze gutyo. Nagomba turabire hamwe rero igihe Imana ivuze ati ntidusenga abami babiri, ntidusenga amafaranga ngo twongere dusenga Imana. Ni gute umuntu asenga amafaranga? Ni gute amafaranga ahinduka akaba Imana y'umuntu? Ni ryari cyangwa bigenda gute? Ko mbona amafaranga twese turayashaka, kuko ikintu cyose n'amafaranga. Kubaka inzu n'amafaranga, kwambara impuzu n'amafaranga, kuja ku mashure n'amafaranga, ibintu byose bikorwa n'amafaranga. None ni gute ko tuyakeneye ariko Imana ikavuga ati ntawosaba abami babiri? Inshuti yanje uje kurankurikira, amafaranga turayakeneye ariko ntitushaka ko amafaranga atubera Imana haba namba. Amafaranga tuyahabwa na data wa twese, akayaduha tukayakoresha biriya na biriya na biriya na biriya, ariko amafaranga ubwayo atari mu Imana ayo si meza. Imana yaravuze ngo ntimukiganyire ku vyejo, ngo mbega nzorya iki canke nzokwambara iki, ngo kuko abapagani aribo biganyira mwene uko, nibo bafise mwene ivyo vyiyumviro. Ngo ariko so wo mwijuru arazi ibyo mukena. Imana ishimwe. Nagomba twibukanye mwene data nshuti yanje ici Imana itushaka ko wewe nanje ni giki. Ko amafaranga tuyakeneye ariko Imana itubuza kuyagira Imana yacu. Ni ryari umuntu agira Imana yiwe amafaranga? Ni ca gihe wama wirukanga inyuma y'amafaranga ariko ntugire ibyizigiro byo mu Mana, ukumva amafaranga atahari, ukumva ubuzima buraheze. Ariko nagenda kubarire, amafaranga arashobora kugura imiti ariko ntagura ubugingo, ntagura ubuzima. Imiti ukayifata mugabo ntukire. Amafaranga arashobora kugura inzu nziza
ukayibamwo ariko ntange amahoro ukaba utayafise. Amafaranga afise ibyo ashobora gukora ariko ibyangombwa amafaranga ntabyo ashobora. Uravye iryo jambo ry'Imana riravuga ngo ibyo twambara, ngo umubiri uruta ibyo twambara, ngo kandi ubuzima, ubugingo, la vie, ngo iruta cane ibyo kurya. Nukuvuga iki? Urashobora kurya ariko la vie itangwa n'Imana, ubuzima butangwa n'Imana. None rero wowe wirukanga inyuma amafaranga, nyuma yo kurya neza, nyuma yo kugira mugabo kibagira data. None data ko ari watanga ubugingo, ko ari watanga kubaho neza, ko ari watanga ubuzima. Raba rero ngo ntidugakorera abami babiri, ntugakorera abami babiri, hitamwo kimwe, hitamwo Imana. Imana niwe yihitamwo, izoca iguha n'ibyo vyose ukeneye kuko irazi ibyo ukenye. Imana ishimwe. Nagomba kwibutsa gusa mwene data, wewe uciganyira ku vyejo ngo mbega ejo bizogenda gute, ngo heraba iki niki, ngo heraba. Reka kwiganyira, data wo mwijuru arabizi ko washize ubugingo bwawe muri Kristo. Menya uti ahejo hanje data arahazi. Nzi abantu benshi kandi nawe nshuti yanje uriko urankurikira abazi, abantu bari bararondeye ibintu byinshi, bararondera barubaka amazu meza, baragira amamodoka, baragira amafaranga menshi cyane, ariko benshi murabizi babisize aho, barahunga baja kuba mu makambi y'impunzi, aho babagaburira ibigori n'ibiharage ku isahani. Basize mu nzu zabo hari amafrigo yuzuye, basize imiduga iparikinze hariya. Niko bimeze ubuzima rero. Ejo hanje, ejo hawe ni Kristo ahazi. Mwizigire, reka kugira umutima uhagaze, reka kugira umutima uhagaze ko washize ubuzima bwawe muri Kristo. Tuza, Yesu azi ibigukwiriye ku mwanya ku wundi, kandi n'ibyo byose utararonka Kristo azobiguha. Imana ishimwe. Igituma Imana itwibutsa ati nyabuna subira murabe. Urasanga umuntu w'umukristo yirirwa arakora arondera amafaranga, kandi ni vyiza kurondera amafaranga, ni vyiza. Sindiko ndavuga mu nyumve neza, sindiko ndatuka amahera, oya noya tukagute kandi tuyashaka. Kuyarondera ugakora, ariko ntiwibagire umwanya w'Imana, ntiwibagire umwanya wa nyenijuru n'isi. Fata umwanya usenge, fata umwanya usome ijambo ry'Imana. Ndabizi ku kazi ufise amasaha 8 yo gukora, ariko muri ayo 8 yose yo gukora urondera amafaranga, mbega hari n'isaha n'imwe canke 2 basi mvuge gutyo woba washize ku ruhande kugira ngo usome ijambo ry'Imana wongere usenge? Nibitaba biruko ntiwumva ko hava nawe uhava wumva ko ufise umwami w'amafaranga. Imana dutabare. Canke naho ntaho urabona igihe cyo guhembwa umutima ukanezerwa, canke igihe uzi neza ko ufise amafaranga akwiriye kuri konti ukanezerwa ukumva nyene aguteye umunezero, ntabyo urumva. Ariko Imana data, igihe wumva kugendera wabaye inyuma, wasubiye inyuma mu buryo bw'impwemu, mbese birakuriza, birakubabaza, ugafata umwanya ukaja imbere y'Imana uti Mana subira ungarukanira wa munezero wo muri mpwemu, Mana subira ungarukanire, ugasenga, birashoboka. Raba, niba unezerwa n'amafaranga cane ariko ntunezererwe no kuba muri mpwemu yera, aho naho urumva ko naho nyene hari ahantu uhava wewe nyene uca wiroturuva, uca umenya aho uri, kuko ijambo ry'Imana ryamvuze ukuri ngo nta muntu asaba abami babiri, ngo kuko yohava akunda umwe akanka uwundi. Ariko ijambo ry'Imana cyo cadusabye ati
korera umwami Yesu, kunda umwami Yesu, shira ivyizigiro byawe mu mwami Yesu. Na ya mafaranga uri kurarondera Kristo azoyaguha. Na ya mafaranga uri kurarondera Yesu azoguha inkomezi zo gukora. Na vya bindi uri kurashaka data azobigushoborera. Ariko ni wahusha ukiha amafaranga gusumba Imana uzoba uri kurakosha. Nico gituma ijambo ry'Imana ryavuze ngo ivyo abapagani nibo babikora, abatazi Imana, abahakanye Imana, abadashaka Imana nibo bameze uko. Rero nawe nshuti yanje ntuhavugwa muri uwo mutego. Oya, garuka. Amafaranga ntagutware. Ntiwumve yuko kutagira amafaranga upfuye. Ivyizigiro byawe biheze, ivyizigiro byawe ntibihagarare mu mahera. Ahubwo bihagarare mu Mana. Uyu munsi urayafise, Imana ishimwe. Ejo uzoba uyafise, Imana ishimwe. Hirya y'ejo nutawe uyafise, naho nyene Imana ishimwe. Kuko kubaho kwawe ntikuva muri ivyo ubona, ahubwo kuva muri Kristo. Kandi kazoza kawe ejo hawe hari mu mupango w'Imana, ntihari mu mupango w'ivyo uri kurarondera. Rero rondera Yesu, ukorere umwami Imana, umunezererwe, umwishimire. Umwishimire. Ngo murondere ivy'ubwami bw'Imana. Ngo no kugororoka kwayo. Ngo ibindi byose muzobihabwa nyuma. Ubwami bw'Imana. Ngo turondere ubwami bw'Imana. None ubwami bw'Imana baburondera gute? Abizi wewe wakijijwe ngira ngo urabizi, ariko hari abandi batabizi. Ubwami bw'Imana baburondera gute? Ubwami bw'Imana kuburondera ugenda kwa nyene ubwami ukadodora. Tinyamara kwa kundi tugenda gusaba kitamburisho canke karanga muntu kagenda uti jewe nje gusaba karanga muntu. Canke jewe nje gusaba iki? Ca kintu ushaka uragisaba. N'ubwami bw'Imana kugira ngo uburonke urabusaba. Ukavuga uti jewe ndashaka ubwami bw'Imana. Bagenda gute rero babusaba ngwiki? Nuko ndakubwira ngo Kristo umwami niwe nyene ubwami. Haleluya. Kristo niwe nyene ubwami. Nushaka ubwami bw'Imana ntushobora kuburonka udaciye muri Kristo Yesu. Kandi nanone Kristo Yesu kumusaraba yatanze ikiguzi gikwiriye kugira ngo niwemera aragushira mu rugo rwiwe, ucika umwana w'ubwami. Ariko utemera naho Kristo ntawa forsa, ntawafata ku nguvu. Oya, ariko ico bikoze arakwinginga. Ntiwumve woje ukaryama utarinjira mu bwami. Kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo rondera ubwami. Ivyo bindi byose uri kurarondera, icubahiro, kumenyekana, kugira gute, ubutunzi, rararara, vya bindi byose uri kurahiga ni bibe ku ruhande. Ubanze. Bibiliya ivuze ngo ubanze urondera ubwami, ibisigaye uzobihabwa. Ndabifurije kuba mu bwami kwa data. Haleluya. Mu ngoro haracari icicaro, nawe urahamagawe ngujeyo. Buhava bwira wugariranwe, imyanya izoba yuzuye abandi. Haracariho umwanya. Genda usaba kwinjira mu bwami. Hamagara Yesu, mubwira uti Yesu niwe wenyine ubwami, ndagomba unyandike. Nyandika mu gitabo cawe Yesu. Wugurura umutima wawe umuhamagare uti ndagomba kwinjira mu bwami. Vy'ukuri ni wafukama wugurura umutima ukamuhamagara. Yesu ntari kure y'umuntu n'umwe. Yesu ntari kure yawe. Wewe fukama umubarire, umuhamagare, akugururire, akwandike mu bana b'ubwami. Hanyuma uheje kwandikwa nguca urondera kugororoka kw'Imana. Ugendere mu kugororoka. Mu kugororoka reba kugendereramwo gwiki. Bakugenderamo mu gusoma ijambo ry'Imana hanyuma ugakurikiza ivyanditswe vy'umwami Imana. Usanze ijambo ry'Imana rivuga gukunda umwansi wawe, ugenda wa mwansi wawe umubwira uti Imana iguhezagira, utangure kumusengera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko ugomba ko abandi bakugirira nawe abari kubagirira. Niba ushaka bako bagukunda, tanga urukundo abandi rero. Imana ishimwe.
kwa kundi wifuza ko bakugirira uca ugendera ko uko niko kugendera mu bwami, kugendera mu ijambo rya data wa twese. Imana yo mu ijuru ibahezagire. Hari abantu nabonye bakunda Imana ariko ntibakunde gusoma ijambo ry'Imana, bakaba ngo barakunda Imana byo hejuru ntibakunde gusenga. Ariko niba ugomba gukundana n'umuntu, umuronke mwanya mukabana, mukavugana, mukaganira. Imana ntibahezagire beneda. Ndabifurije kuba mu bwami no kugendera mu kugororoka kwayo, hanyuma Kristo aca guha bwa butunzi, aguhe ya magara meza, aguhe vya bindi byose wifuza, kuko Kristo arabifise. Kwari kugukebura kugira ngo urabe ntuhushe, ngo have wuguruza urufunguruzo rutarigo, ngo have utangura kurondera ivy'isi Kristo nawe umwibagire. Tangura Kristo, hanyuma ibindi byose urabironka. Imana yo mu ijuru ibahezagire. Kwari kubaramutsa ni Françoise Habonayo, nayo ndabakumbuye. Imana data ibahezagire. Turi mu bwami kwa data, abemeye kwakira umwami Yesu Kristo. Nawe mwene data, nawe we utarajamwo, urugero wacuguruye kandi umwami arakurindiriye. Yesu aguhezagire. Ntuze ejo hawe ngene hazoba hameze, ntuzi ko buca hameze, ntavyuzi. Nico gituma ukwiye kubanguka kwinjira, hanyuma ibisigaye ukaba amahoro, umwami akaca agenda akugirira neza. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Rero nimero za telefone ni za zindi, ni +46 768 00 65 46, kandi ishene turiko ni ishene Habonayo. Imana ibahezagire mwese. Amen. Mana ndagushimiye. Haleluya. Ndagushimiye ko watugiriye inama nziza, ukavuga ngo nta muntu n'umwe yoshobora gukunda amafaranga, akagira amafaranga Imana yiwe, hanyuma ngo aheze akunde n'Imana. Ariko uravuga uti ibyo abapagani nibo babigira, kuko bahangayikira ejo ngo mbega bizomera gute, bigatuma barara badasinzire biyumvira ejo ngene bizomera. Ariko bakibagirwa yuko kubaho ari umwami Imana bifise mu ntoki. Turi imbere yawe Mana. Ndasengeye mwene data ariko arankurikira, kugira ngo umuhe guca urubanza rwiza, umuhe guca urubanza mu mutima wiwe, bicitwe uyu munsi, kuko ejo umuntu atazi uko buca hameze. Mu izina rya Yesu ndasengeye ariko arankurikira atarakwakira, mwami Imana umugirire neza, umushoboze kukwakira. Ahapfukama yuguruye umutima wiwe akubwira mwami Yesu Kristo, umwandike mu gitabo c'ubugingo, kandi uca umurongora kuko uri umwami mwiza. Muhemu yera murongore kumenya gusoma ijambo ry'Imana, kumenya gusenga. Haleluya. No kumenya kugiranira relation nawe. Mwami Yesu ndamusize mu maboko yawe uyu muntu yifuza kwinjira mu bwami. Data umwugururire. Ndabigushimiye kubikora gutyo mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahezagire bene data, dusangiye ubwami. Yesu abaha umugisha mwese. Amen.